Bahaye mwiriwe cane, ego hanyuma nizere ko muguwe neza aho mutumbereye abakunzi banje mwese munkurikirana kandi mubandanye munkurikirana kuko turiko dukora ibintu vyiza cane bizodufasha cane gutera imbere. Narabwiye ku kintu cerekanye no kwinjiza amafaranga dukoresheje telefone yacu na internet, kandi ko bizogenda neza cane. Ni ukuvuga narabwiye ko ari mu buryo butatu: ufise telefone, ufise internet, uzokwinjiza amafaranga niba nkurikirana vraiment. Umwe wese mu buryo bwiwe. Narabwiye ko ari abafise ingabire, nta numwe abuzi ico ashoboye canke ico azi, nta numwe kw'isi vraiment, nta numwe kw'isi ivyo bintu vyonanira. Hanyuma narabwiye ku muntu ashobora gufita umutahe, ashaka gufita imitahe yiwe. Hari abantu usanga bafise ibibazo bitandukanye. Hariho umuntu ashobora kuba afise ahantu yagiye arabika amafaranga mu bintu biriya na biriya, bikaza biramuhombesha, ahandi bakabimwiba, ibintu nk'ivyo. Mu ncamake ukoresheje internet na telefone yawe ugakoresha ico bita Gmail, ndaja kukibabwira mu mwanya, kiri sécurisé kandi gifise ubudahangarwa. Ivyo vyoca bihagarara vyo kuza urahomba ugira ntugire ikibazo kanaka, ushira amahera mu miduga, ushira amahera mu mabisi, ushira amahera mu rudandazwa kanaka rugahomba, ivyo uba ubisezereye. Hanyuma ukaba ata mutahe nawe ufise, ukaba ushaka kuronka telefone yawe na internet. Naho nyene narababwiye ko umuntu wese ingabire yose afise, ikintu cose ashoboye, ikintu cose woshobora kuvuga uti kirasanzwe kirashobora kwinjiza amafaranga, vyose tuzoza turabifashanyamwo ingene bimeze. Mubandanye munkurikirana rero, nca ndabigisha uko dukora, umwe wese akaronka email yiwe ashobora gukoresha, kuko niyo ntango. Udafise email nta kintu ugomba ufite, ntaco uba ufise kugira ushobore gukorera kuri internet. Kugira umuntu afise nimero ya telefone bamumenyako akavuga ati iyi nimero ya telefone ndayibonye ni iya naka. Na email ni ikintu wewe kiranga wewe nyene ubwawe, kandi kiri sécurisé, gifise ubudahangarwa. Kuko kitari sécurisé barashobora kwinjiramwo bakakugirira nabi, bakakwiba ibintu vyawe. Ikintu cose wobika, amadokima kanaka wobika, ibintu wokorerako kuri internet, ubutunzi bwawe vyose ubikoresha ufise email. Mubandanye munkurikirana, nca ndabigisha ukuntu mukora email yanyu, kandi mu nyuma tuje tuyisécuriza, tubigisha ukuntu mushobora gusécuriza email yanyu. Murakoze.